Jojo abantu benshi barifuza gukina sinema. Hariho bataronka amahirwe bavyifuza. Ndazi muhora muronka ama message menshi abantu bari hanze ngo jewe nofuma ndi amahera ninaza nzoze gukina sinema. Aha ni rimwe mu bishura ngo iki. Mbo nka jewe nari mperuka gutanga amahirwe ku bakobwa gusa pana abahungu abakobwa. Mbo hari abo nakiriye bashika bangahe no baba bikenera abakobwa bandondere mu bisanzwe bararihuje mwihuriro ariko je ni by free ariko uri umukobwa n'umuhungu naho urariho. Ni kuri JOJO ihuriro. JOJO ihuriro ni nk'umwana w'ihuriro TV. Ico kintu ni plaza we canke ni ya misi mwabigiye inama ati ndonderera abakobwa dusigure neza dutahure. Mbo ndibaza yuko JOJO ihuriro ni iwanje ntabwo ari ya misi niyo mpamvu ni kuri jewe ndabakeneye kuri Swati. Turi sasa tuongee. Ego staff imeze gute? Ipanze gute? Ndakubwire aba JOJO staff ingena mapete apanze nka Dani arabantu Dani numuna komenda notana ni kure chini. Oya mbo umuntu wese afise ico ajejwe kandi umuntu wese afise ico ashoboye. Mbo CEO ni Ngabo wa Miss. Hakaca hakurikira Mama Isaac. Mama Isaac nawe yacecwe. Mama Isaac ni cegera ca Miss. Mwihuriro TV. Yeah. Ariyo Mama Isaac. Hama ukurikira ni Chris. Mbi ashenda serbi. Mbo hari ivyarimo. Yazagiye muri serbi. Oya sinzi mbo ntiyanseze niyo sinokwemeza ko yagiye muri serbi. Chris we niki ni conseil. Ni conseil. Hakaca hakurikira Chris. Hakaca haba jewe secrétaire. Amahera ni mbo hakaca hakurikira Samba Famba kuvyerekeye mbo novuga gute direct iki mbo umudirector ni Hamza hama Famba nawe ni agirisha ama repetition iyo academy ndakubwiye bamwita umumetera en scène ntavyunzi no metera en scène ndibaza nawe ndetse nabajije na Famba ndamubaza kucerekeye ubusumbasumbane bw'ama TV online ngaha mu Burundi. Ihuriro TV yiha kibanza ca kangahe mu TV online ngaha mu Burundi? Je kuri genda ikibanza ca mbere. Oya utarabiye ngo kubera ngo bimeze uko neza na neza ni. Je narabiye kuri ibicanga ivyahe je Ihuriro TV. Umuvyeyi wa yandi mativire nini? Nta muvyeyi wa yandi mativire. Umuvyeyi wa yandi mativire uramutohozako. Ngira ngo yaranabivuyemwe niwe novuga yari yarabitanguje dayo mengana n'umukobwa ntihenze. Yego. Yaranabivuyemwe. Yego. Bo ashaka yarabivuyemwe sinzi ko sinkibona ibintu byiwe. Nka kera. Niyo mpamvu rero mbwiye umuvyeyi wa yandi mativire ni wenzi kuko niwe yatanguje ico kintu. Ego. Jojo hari ikintu rero gikunze kugaragara muri filme abantu benshi bariko baraba kuri screen bariko baraba kuri ekra ntibatahure neza bakavuga ati eski ibi bintu kweri serie ibintu nukunyene kabisa vyagenze ukunyene wewe niki kiwobwira nk'umuntu abari kararaba filme nko kumuhumuriza nk'ibintu bivyo mutsitaza nk'ibintu vyo atobona neza niki kintu womubwira nko kumuhumuriza? Mbo abafana ico babona dufate ari nko muri sene kanaka bo bacakira ico nyene umengano ubuzima nyene bwa misi yose naho ubundi twe turinze dukina kijya kintu cyo turinze dutanga message nkijya iyo message wari bagiye kandi ayikwishyura Shanzi Imana duhaye ubwenge kugira tubukoreshe iduha ubumenyi kugira tugirene tubukoreshe warize ukanonosora fresh ico bita amateka y'ikintu cyangwa inkomoko y'ikintu umaze kuvuga ngo iki kintu ni ca mbere kwisi yose kiba gifite ico bita amateka umaze kuvuga ikintu caragize amateka kiba gifite amateka yacu ari inyuma uzogenda ubaze abo bantu bavuga ngo twebwe turababyeyi wazo uti mwebwe muri igiki kugira uho umuntu ico bita grade wa wakoze grade no gukora nta grade ya vidi baho uzogenda ubabaza uti mufise grade ya gute mufise kubushimwe canke kuki
byose rero no grade ni iki grade ni ibintu hawe nk'umuntu we amisi nkawe yo kwita umuvyo wandi ma TV ataragashimwe na kamwe araronswa n'ivyo bintu wewe kuri kuravayo ego uri kuravayo oya je ndiko ndabaza wewe wocu umufata nk'iki yamfata nyine kuko ari umwiretire tu bakunzi bakoresha umwanya media ndibaza mumeze neza muri bien muri good muri fresh muri fraîcheur reka ndabashimire cyane mwe mudahengeshanya kudukurikirana reka nongere ndabashimire cyane mwebwe mwama mufise inyota yo kuraba ibikorwa twakoze kugira mudushigikire muduteze imbere kugira tugire kuzindi ntambwe dutera imbere reka nongere ndabashimire vyimva mutima ukungene muduhanura byaba mu biganiro dukora yaba mu bindi bintu nyene vyose tuba twabahayereje mukabikurikirana n'umutima umwe uno munsi rero turi kumwe na JOJO JOJO Mukamis JOJO mama ihuriro JOJO neza na neza JOJO nubwo atogaragara muri filimi yayo yose birakinwa muri mwihuriro TV hari akantu kambere nkunda kubona ngo umuntu ugira urabino cinema icyo usabwa ni subscribe ni like ni share ni comments ni kiniki ego ako kantu je karandyohera cyane kandi ni cyambere ndakamubwiye kandi ako kantu ndagakunda mu gihe hari abantu bahora baca babisimbisha ati aha ivyo twarabihaze ariko jewe ndakunda cyane ndakarara reka remanze ndamuramutse araberewe vraiment araberewe anapendeza ewa ninzara yazisize ubu ntuzenyezera nimba ari rangi nimba ari iki yambaye uturato twiza yambaye idira zimwe mperuka kugurira mamagi musazi sasa urumva zimwe mperuka kugurira mamagi JOJO ni bomeze neza meze fresh amakuru imisi ni meze waramutse neza cyane JOJO usenga hewe mbere mbo Jensenga muri bombeje hagati ya Bibiliya na telefone uvyutse ni kehe utangura gukorako jara manza gukora ko umwana kuko umwana kenshi ne watangura kumvyura ikararira mu gatondo urumva umwana umurutisha Imana ukamurutisha na telefone oya mbo uyu mwana avyutse urabanza kwanza ukamuha nimba ari ibere canke ukamuvyura hama tukaca dusenga nkuba vyutse naho wari watangwe gusenga naho ucubihera oya bo nimba ari gusenga amasengesho maremare uco yagabanye kugira umwana reke Imana ucuyinyo yani Imana ucuyirimita oya erega gusenga amasengesho menshi siko kuvuga ngo gukunda Imana cyane ashaka gusenga isengesho rimwe ariko rikumvirwa kurusha wande yasenga amasaha 5 ego cyane ego JOJO ni amisi yakubwiye ati muri ino cinema nka Mario cyane uzotangura ubwira abantu bagire subscribe no guheza ubashimira ati mwakoze kudukurikira ni amisi yabikubwiye canke ni cyumviro cawe wezani ni amisi yabimbwiye ko niyo manager wanje icambye ntezo ugikora ego JOJO no munsi je nshaka tuyage ijambo kurindi kabisa comedy stand up no kuvuga iki mbo comedy stand up mbo ni message utanga uri wenyene ya nico gisigura stand up ya ne stand up burya je ntize ico mu cyongereza stand up mu bisanzwe ni iki ni wenyene kuko numva ngo comedy stand up ngo ni comedy ugira n'ubutumwa utanga uri wenyene nkabanzi neza yuko insiguro y'ikintu biba bijanye n'ico kintu yani comedy stand up comedy nugutwenza sugutwenza comedy nugutwenza tugenegene two gutwenza stand up na mu bisano no guhaguruka ariko ivyo wasigure je numva rero sinzi impamvu bavyisuko ariko je menyereye ko ama stand up usanga ari umuntu wenyene werekana itala ya uri wenyene ya JOJO abantu baba bariko bararaba ikintu bo iyo uri muri scene uri kurakina scene uburi kuri yumvira iki ku muntu aza gukurikirana ivyo bintu uri kurakina bo icambere nkurikirana nuko icambere ntangura kwimvira muri jewe nuko mbanzi ko ndamuhaye message muryohera kigira kabiri naco ndazi ko ategerezwa kubikunda bivanye no kwingene muri jemba nabikoze bazi ariko umuntu ngo ntashimwa na benshi na bose uba witeze yuko uyu muntu ategezwa kubikunda gute mu gihe uzi neza ko bidakundwa na benshi
mbo naho bitokundwa na bose kuko umuntu wese agira umufana wiwe je ndashaka kubikina ariko dufate famba abikinyimo cange Dani ugasanga uyo muntu akurikiranye Dani hagere yo kurikiranye Dani twakinanye hajya ntuwivugisha ngo ntubu nkunda nanje ubu nkunda kuko urinze urabikintu ndimo nanje ubu nkunda ubu nshigikira mu byiwanje niyo mpamvu mbanzi yuko umuntu atezwa kubikunda Jojo abantu benshi barifuza gukina sinema hariho bataronka amahigwe bavyifuza ndazi muronka ama message menshi abantu bari hanze ngo jewe nofuma ndi amahera ninaza nzoze gukina sinema aha ni rimwe mu bishura ngo iki mbo nka je nari mperuka gutanga amahigwe ku bakobwa gusa pana bahunga abakobwa mbo hari abo nakiriye bashika bangahe no baba bikenera abakobwa bandondere mu bisanzwe bararihuje mwihuriro ariko je ni by free ariko uri umukobwa umuhungu naho urariho ni kuri Jojo ihuriro yeah. Jojo ihuriro ni nk'umwana w'ihuriro TV icyo kintu ni plaza we canke ni ya misi mwabigiye inama ati ndonderera abakobwa dusigure neza dutahure mbo ndibaza yuko Jojo ihuriro ni iwanje ntabwo ari ya misi niyo mpamvu ni kuri jewe ndabakeneye kuri swati yeah. Ego Jojo uno munsi barakina Mario barasohora Mario nahiriwe mpishije komanda nafika komanda rero basha ni hatari ego Jojo urishima yubu n'abakinyi bariko baraza muza gushutinga uravyishimira cyane ndavyishimira kuko iyo tudakoze umenga ndagwaye yeah. ariko muri Mario umengo garagara cyane biva kuki ndagaragara nejo nako ndashutinga biravana gusa na sene ubufise ego Jojo kuri ico kintu rece abakinyi baba bifuza gukina mu ihuriro TV apare ya wewe wahaye amahigwa abakobwa abandi biba bifuza gukina mu ihuriro TV akenshi bahabwa iyihenyisho basabwa amahera canke baracibwa intege bo ntibacibwa intege icyo tukubwira turakubwira ati dusange kuri biro ya ihuriro hama tuze tuvugane kuko twe kenshi dukunda kwakira abantu batazi gukina utazi gukina naho hariyo groupe de C Academy bagira repetition chaque dimanche baca baza dimanche rero tukaraba yuko iyo tala yabo by'ukuri bazi gukina batazi gukina naho baca banza guca muri izo nyigisho bamaze kubimenya akaba ariyo tuzobakira gukina nta muntu mwohera acavura mukamufasha atazi gukina mukamufasha kugeza aho amenya gukina ego nivyo nyenda kubwiye acaza chaque dimanche muri repetition mu bandi ya Academy bakaza barabigisha ayandi matimu benshi basaba amahera mwe nta mahera musaba turayasaba bien sûr nangahe atari bandi mbo kuyandikisha n'ibihumbi 100 mu ihuriro uri umuhungu uri umukobwa ni 50,000 kubera iki umuhungu ijana umukobwa 50,000 mbo kuko turavye kenshi abakobwa ni mbo nta twovuga ngo bakora cyane akanoti ariko nk'umuhungu ari gusanga akora iki ari mu diaspora na ari mu diaspora n'abavugana na management bivanye n'ibikorwa bokoranye kuko kume muraraba ati no mu diaspora turabe bazi impamvu tubigira uko kuko hari aba usanga bari hanze akaba ashaka yuko akinira hariya natwe tugafata ama image yindi gaca turinda kuyafatanya urumva bica bisaba kandi kazi karekare niyo mpamvu adashaka gutanga amahera amwe rero mu bakinyi b'ihuriro TV bose muri rusange ubu nuwahe wibuka neza mu kuza mu ihuriro yaciye muri Academy araduga mpaka mu ihuriro TV nuwahe wo tubwira neza yuko yarisha amahera ibihumbi 100 w'umuhungu canke umukobwa abariko baragaragara ubu shani benshi kuko je niyo barishe sije nakira amahera barashika kuri biro bakavugana n'ababijeje urumva rero mbwiye ngo yarisha ngaho bo ico si kibazo cyo wanje bro abo rero nk'abakobwa wobuzi neza ukavuga ati baraciye muri Academy ninde nande hariyo ba Natasha baca muri Academy hariyo ba Sisi baraciye muri Academy ni benshi barahari abahungu rero bacama marembo benshi batangura muri Academy umva nta uca muri Academy kubera tatala ubufise ubwambere oya mbo ubuyifise ahubwo tuba dukeneye kuri abatala yawe by'ukuri ko ariyo canke kushoboye ikintu ugomba ujemo uwo zafise tala direct nawe ntiyorinda guca muri Academy naho nyene arahaca kugira tubanze turabe yuko by'ukuri hari ibintu kuko nibaza ngo gukina ngo nuguhuruduka gusa hari ibintu bakwigisha kwerekana umugongo kuraba umuntu hari ama geste bataheza kwigisha naho buzi gukina uri
umuseriye cyangwa umuseriye utazi ivyo bintu ntubuzi gukina nk'umukinyi yasundutse naho vyamwankiye gose akavuga ati jewe ngiye gusaba mwihuriro nkine iyo mwomanza kumucisha muri iyo academy ga Jojo turamubwiza ukuri vraiment nimba atavyashoboye tubona yuko turamureka kugira ntidumucinega akaguma muri academy ariko nukuri nta mahirwe abafise yo kuzokina yego nukuri bamwamaze kumuca intege yego ndashaka kumenya rero mwihuriro TV staff yabipanze gute CEO ni Amisi trésorier ninde umugore acha we two tunaongeana wewe wambwiye yuko umugore waciye ubwenge reka rero twiyagire Amisi aratinyira umugore wiwe gamana yanje turi sasa tuongee ego staff imeze gute ipanze gute ndakubwire aba JOJO staff ingena mapete apanze nka Dani arabantu Dani numuna komena hotana ni kure chini oya mbo umuntu wese afise ico ajejwe kandi umuntu wese afise ico ashoboye mbo CEO ni Ngabo Amisi hakaca hakurikira mama Isaac nawe yacecwe mama Isaac ni cegera ca Amisi mwihuriro TV ariyo mama Isaac hama ukurikira ni Chris mbi ashenda serbi ayambo hari ivyarimo yazagiye muri serbi oya sinzi mbo ntiyanseze niyo sinokwemeza ko yagiye muri serbi Chris we niki ni conseil ni conseil hakaca kurikira Chris hakaca haba jewe secrétaire amahera ni mbo hakaca hakurikira samba famba kuvyerekeye mbo novuga gute mbo umudirector niyamza hama famba nawe ni agirisha ama repetition iyo academy ndakubwiye bamwita umumetera en scène ntavyunzi no metera en scène ndibaza nawe abantu bigishwa na famba muri repetition n'ubusazi bwiwe arabizi kuko nawe yarakoreshejwe repetition igihe kitari gito uzuki mubaze kadahubye ati nk'abantu batagira repetition ahubwo kuba tubakinisha ntabitaho ati je naragize repetition gushika naho amaguru anyunyuka ego iyo ni staff igize ihuriro TV ikiyo ni kimwe mu bintu bigize ihuriro TV ego Jojo iyo ni ihuriro TV ihagaze uko ariko hari ikintu kimwe nkunze kwibaza ndetse nabajije na famba ndamubaza kucerekeye ubusumbasumbane bw'ama TV online ngaha mu Burundi ihuriro TV yiha ikibanza ca kangahe mu ma TV online ngaha mu Burundi je kuri je ndaye ikibanza ca mbere oya utarabiye ngo kubera ngo bimeze uko neza na neza ni je ntarabiye kuri ibicanga ibyahe je nemera ihuriro TV umuvyeyi wa yandi mativire nini nta muvyeyi wa yandi mativi umuvyeyi wa yandi mativi uramutohoza ko ngira ngo yaranabivuyemwe niwe novuga yari yarabitanguje dayo mengana n'umukobwa ntihenze yego yaranabivuyemwe yego ashaka yarabivuyemo sinzi ko sinkibona ibintu byiwe nka kera niyo mpamvu rero mbwiye umuvyeyi wa yandi mativi ni wenzi kuko niwe yatanguje ico kintu ego Jojo hari ikintu rero gikunze kugaragara muri filme abantu benshi bariko baraba kuri screen bariko baraba kuri ekra ntibatahure neza bakavuga ati eski ibi bintu kweri serie ibintu nukunyene kabisa vyagenze ukunyene wowe niki kiwobwira nk'umuntu abari kararaba filme nko kumuhumuriza nk'ibintu bivyo mutsitaza nk'ibintu vyo atobona neza niki kintu womubwira nko kumuhumuriza mbo abafana ico babona dufate ari nko muri sene kanaka bo bacakira ico nyene umengana ubuzima nyene bwa misi yose naho ubundi twe turinze dukina kijya kintu cyo turinze dutanga message nkijya iyo message bari bagiye kandi ayikushura Shanzi Imana duhaye ubwenge kugira tubukoreshe iduha ubumenyi kugira tugirene tubukoreshe warize ukanonosora fresh ico bita amateka y'ikintu cyangwa inkomoko y'ikintu
umaze kuvuga ngo iki kintu ni cyambere kwisi yose kiba gifite ico bita amateka umaze kuvuga ikintu cyaragize amateka kiba gifite amateka yacu ari inyuma uzogenda ubaze abo bantu bavuga ngo twebwe turababyeyi wazo uti mwebwe muri igiki kugira uho umuntu ico bita grade uba wakoze grade no gukora nta grade ya vidi baho uzogenda ubabaza uti mufise grade ya gute mufise kubushimwe canke kuki byose rero no grade ni iki grade ni ibintu hawe nk'umuntu we amisi nkawe yo kwita umuvyo wandi ma TV ataragashimwe na kamwe araronswa n'ivyo bintu wewe kuri kuravayo uri kuri oya je ndiko ndabaza wewe wocu umufata nk'iki yamfata nyine ko ari umwiretire tu none umaze kuvuga yuko umaze gukora iki kugira bagwiye Jojo urumva ingene amisa tubwiye atwe yuko umuntu kugira agire grade nuko aba yarakoze nk'amateka y'ihuriro TV wo twibutsa n'inkayahe nayo dufite amateka menshi ihuriro TV nitwe bambere twaronse Silver Award cyo cyambere ihuriro TV twararonse agashimwe ka Eriko nitwe twabaye abambere twaronse million urumva bo ndibaza ni byinshi vraiment ihuriro TV dufite ama concert menshi tumaze gukora menshi n'amadiri ego urumva ko amateka arahari vraiment kahise ibyo twageze gutanguza festival y'ama concert nga mu Burundi mu bihugu bitandukanye Jojo kina sinema kubera iki nkina sinema kubera kwandi cambere ndabikunda kandi nkeneye gutanga message nzi yuko hari ikintu cyo kubaka abandi bantu babo hanze nico iyo mpamvu kina sinema abakina sinema kubwa amafaranga nabo je nkina sinema kugira ntange nana amafaranga bien sûr nawe ukorera ubusa oya cyo ni gisona maje kari yo petit ari ku mutwe nk'imbombo firimbi yatari we yashimiye na boka za buchafu iyi boka ya chama marimi ya leo oya kumuvuga nawe yambaye boka nzida ego Jojo mu gusozera bo kuko mu bisanzwe tubazo ibibazo vyawe ni vyinshi cyane je twokesha futu moya kandi uratekereje wishurana neza mu gusozera ni kiye kintu usozire abantu bakurikiranye no interview mbo cyambere mugire sabone kuri koresha umwanya nago fyanda kuri kajya gakengeri na share na comment kugira turabe ko ibintu byacu mu bikurikirana mutibagira JOJO ihuriro mutibagira ihuriro TV mubandaye muduteza imbere kuko nimwe muri aba boss bacu nubugumu batuma kugira subscribe share comment bakunzi bacu reka ndabashimire cyane ndibaza JOJO murakunzi kiyago ciwe JOJO burya avuga neza JOJO yaga neza vraiment ari mu bantu jeyo dukora ikiganiro kwera atari je mfatwa na za systeme nsaragurika JOJO nukurara tuje ameze neza kandi ndanamubeshera kuri titre sinza kumubeshera kuri titre no muzi nza kuvuga ivyo twavuganye ngaha kugira bigende neza ndabakunda cyane rero ni Mr Tugesho umunyarusaku suta cawa Mr Vuguta vyume vyumye